ni irya mbere nagira ndabasabe ngo dukomere amashi umuvyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi umugenzi w'abajene dusubiremo aka karirimbo twaririmbye kavuga ngo nimureke Imana yo yitwa Imana abo yaremye bose muze tumushime. Hanyuma turubashe cyane kandi turakunda cyane umuvyeyi wacu Monsieur le Président kuba atadusiga inyuma natwe mu bajene bariko barakora kandi bariko bariteza imbere. Rero turabakunda cyane kandi turakunda igihugu cyacu, turi proud no kuba turabarundi kazi, turanezerewe kuba turi abaririmbyi ko barakorera muri kino gihugu. Murakoze cyane. Jewe nitwa Yannick Yuta, benshi banze kuri challenge tugahe Arvera canke Yannick Yuta. Ubu ni jewe, so rero turashimiye nyene cubahiro n'igihugu cyacu Burundi corganije ibi bintu bakatwakira. Byukuri naye ndo muririmbyi ndi no producteur ndafise studio yanje ndakora n'ibindi byinshi nk'aba video kandi turashimiye cyane nyene cubahiro umukuru wacu w'igihugu cyacu ciza cyo Burundi kubona yatwibuse natwebwe tuvuga tuti ntituzohemukira igihugu tuzogikorera nk'abajene. Mumera amashime cyane. Ukunda Burundi sikumenya kubucapa, ukunda Burundi ukorera nka bucamfa, udakunda Burundi cyane fumukora gato wizere nk'akanyegeri kateye umugeri beto. Hasta la victoria siempre. C'est la deuxième photo.
hamwe na nyine icyubahiro mumukomere amashyi menshi rwose. Je naryohewe kuba ndi muri kino kibanza, nibaza yuko barazi icyo umuririmbyi amaze muri sosiyete. Ijambo ryacu rishika kure, turabaremesha abantu bari mu kiriyo, abantu bababaye, abantu bafite stress zikagabanuka, sivyo none? Mukomere amashyi abaririmbyi b'abarundi bose, murakoze cyane. Abajana hey! Abajana hey! Burundi hey! Dialogue hey! Ndabakunda cyane. Je nitwa Niyongabire Eric, amazina abavyeyi bampaye, ariko umwuga watumye ngira naha anya mpagaze ari umuziki wacu yumpa kandi kazina ari Nipo Sempre canke Nipo Simple inkoro y'imistari Burundi. Ndashimye cyane rero ko mwadatumiye ndumujene atwara ari mu batwara inkino z'abagendana ubumuga, football y'abagendana ubumuga mu Burundi. Ndi coordinateur wa Fédération Burundaise de Football des Amputés, nkongera nkaba umukozi wo muri Fondation Ngoga Patrick, nkaba ndi mu batengeneza ukuguru kutava amaraso kuba bashoboye gucika amaguru. Nanje nkaba ndi umujene yiteje imbere, perezida atwara abajene asanzwe abizi. Turayaga kenshi, Imana rero yohezagire. Turashima ku ntambwe igihugu kigeze ko. Ubwa mbere abana bagendana ubumuga ntibatumirwa mu nama nk'izi ziba zikomakomeye, ariko dushimire umuvyeyi wacu nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Allo, turamukanye gutya? Turamukanye gutya yemwe? Je nitwa Nzeyimana Arnaud Zakari, hama nkabasanzwe n'umu artiste ndirimba indirimbo mpimbazamana, nkaba ndabimazemwo imyaka 18. Muganagira ndababwire ko ni ryambere nagira ndabasabe ngo dukomere amashi umuvyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, umugenzi w'abajene. Dusubiremo aka karirimbo twaririmbye kavuga ngo nimureke Imana yo yitwa Imana, abo yaremye bose muze tumushime, ihagarara ku ntango ikavuga ivy'iherezo, iyo Mana niyo Mana. Ni Redemption Voice, turabakunda. Nagira ndababwire ko turabakunda kandi turanabasengera cyane gose. Murakoze. Hari yari barazi ko isigaye iri muri Canada gusa, oya bari hano. Murekerera Imana yibera Imana. Ego. Hello everyone, turabaramukije. Jewe nitwa Nibitanga Flavia Ornella, nkaba naje serukiye umugwi Ipendo Sound. Turirimba indirimbo natwe mpimbazamana. Aba ni bakuru bacu, Redemption Voice ni bakuru bacu. Hanyuma turubashe cyane kandi turakunda cyane umuvyeyi wacu Monsieur le Président kuba atadusiga inyuma natwe mu bajene bariko barakora kandi bariko bariteza imbere. Rero turabakunda cyane kandi turakunda igihugu cyacu, turi proud no kuba turabarundi kazi. Turanezerewe kuba turi abaririmbyi ko barakorera muri kino gihugu. Murakoze cyane. Merci. Reka tuvuge tuti shalom shalom, canke ti hamwe na Kristo dutuma biba kandi bigiwa cyane. Jewe nitwa Yannick Yuta, beshi banzi kuri challenge tugahe Arvera canke Yannick Yuta. Owe ni jewe. So rero turashimiye nyencubahiro n'igihugu cyacu Burundi cyorganije ibi bintu bakatwakira. Byukuri naye ndumuririmbyi ndi no producteur, ndafise studio yanje, ndakora n'ibindi byinshi nk'aba video, nkaba nongera ndumuririmbyi. So abakunda rero indirimbo aranzigama ndabipfurije umwaka mushasha. Ni abari abayizi vuga ngo aranzigama mu gitondo ku murango no mwijoro, aranzigama iyo ndyamye ndi mu kazi canke nduhutse, anzigama uyu mwaka muzoza ibihe byose. Nawe Imana ikuzigama izina rya Yesu Kristo.
Allo? Haleluya. Ku mazina banyita niyo nkuru Bonide, umuhungu wo mu buzima bw'injyankuge. Allo? Ubu buzima? Oya kameme mwahaza ubuzima sinjyankuge ndasavye ni ubu buzima? Sinjyankuge muri kino kibanza rero turashimira umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yashoboye kudutera iteka ridasanzwe. Ndumwe mu ba influencer ba hano iwacu mu Burundi kandi ndumwe mu bakora mu bagerageza gukora ama contenu canke ama contenu avuga cyane ku bintu bijanye no guhanura ugwaruka. Rero nanje ndi mu batewe iteka, nonge gushima cyane shimira nyeniteka umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ndamushimiye kuko ukukuna twizera biratwereka yuko ubuzima hazogera igihe bureke kuba injyankuge. Murakoze. Murakoze cyane. Ubundi Allo, mumeze neza? Ndabaramukije cyane kandi mwongere mwikomera amashi, muraberewe sana. Hama nanje nitwa MT, nkaba mva mu mugwi witwa YM Music, turirimba turabasore babiri n'uwo mugenzi wanje hano. Hama ata byinshi turinze kuvuga kuko byinshi babivuze bakuru bacu canke abagiye baracaha bose. Ubwa mbere novuga yuko twoguma dushima ukuntu ibino birori uko vyagenze kose twaryohewe. Turashimira nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu, turashima inyigisho twaronse, turashima n'inzimano. Ndibaza ngaha twese tumeze neza, rero mwikomera amashi sana. Murakoze. Yesu ashimwe. Nizere ko bameze neza mwese. Maje nitwa Muhire James, ku mazina basanzwe banzi ko ni Jad Muzika, ndirimba Sekira. Ndashimira buri muntu wese ari ngaha ariko adukurikirana, ashimira no mukuru w'igihugu bivanye no kuntu twegeranije hamwe twese. Ndashima gose bivuye ku mutima. Nuko mugira umunsi mwiza. Yeah. Hola people. Ndabaramukije. Ku mazina yanjye nitwa Nuraske Ntaro wa gatandatu. Nuraske Solution, man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable boy, n'andi mazina menshi. Amashi menshi ndabumve. Nkuko mubibona turi mu kibanza cy'iteka, turi n'umunezero utagira uko ungana, ariko ikirenze ivyo nuko nabonye ko mwese muberewe. Nagize ubwo ni mwikomera amashi cyane. Ya mwikomera amashi. Jewe nsanzwe ndi umukozi w'amafilme canke ukora amafilme ireresi ndundi, ariko kandi nkaba ndi n'umuririmbyi, ariko kandi nkaba ndi muri babagabo bahezegije abagore beza Solution Couple nkuko bimeze. Rero turabateye intege kandi turashimye n'icicaro, ariko ndabibutse kandi yuko ndi n'umuririmbyi. Nzorapa hanyuma reka nsigire mukomboze rap. Zina ryawe rishigwe hejuru, we udasiba kudukorera ibyiza, ndarengutse kugutakambira. Ibigeragezo wampaye Mana nibigira uko bingana, nagerageje kubyihanganira ariko bikananira. Ewe Allah, ni wewe Mana nzima ushobora ko nabumva. Ewe Allah, ni wewe Mana nzima ushobora kumpoza y'amarira. Mazina banyita Magara n'Amazi Hassan, ariko benshi bazi ku izina rya Mugisha. Ndi umwe
mu batanguje filme ndundi ya generation Z. Kandi ndashimira Imana ubu imigwi ni myinshi cyane kandi benshi barabishingira intahe yuko ndi umwe mu bantu batumye ndabonye ne baja muri uno mwuga wa filme. Si filme gusa turaririmba kandi indirimbo z'Imana zitwa Kaswida, duserukira ishirahamwe ryitwa Asemu rifise ama club ashika 18 y'abaririmbyi bo mu Burundi baririmba indirimbo z'Imana mu dini rya Islam. Nukuri turashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima kuroswa kano karyo kari special, kandi turashimiye cyane n'icyubahiro umukuru wacu w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kubona yatwibuse, natwebwe tuvuga tuti ntituzohemukira igihugu, tuzogikorera nk'abajene. Mumera amashi menshi cyane. Hama murakoze, Imana ibahezage namwe mu amashi menshi cyane. Mwiriwe neza. Je nitwa Nzeyimana Toma, benshi banzi nka Mkombozi. Hasta la Victoria. Hasta la Victoria. Kubatazi ikirundi, I go by the name of Nzeyimana Thomas, but aka Mkombozi. I'm an artist, but also I was in election as a candidate deputy, as an independent, you know. So I'm happy to meet you, and so let's make clap for our president to make this thing. It's very big. Amashimenshi kwa nyeni cyubahiro. It's a big thing. Hanyuma ikindi nacho reka ndabaye muziki sibyo none. Okay. Shaka turirimbe twese ubumwe bw'aba. Muheto w'abasokuru. Padusubiji nahe sokorida. Uburaro n'uburamuko bw'abato n'abakuze. Yes, ye mwana araba abavyeyi imyaka irabajyanye, utangure kubegera icyo utazubabaze, kuko imfizi y'intama itendera nkase, idapo y'u Burundi nicyo gikumu cya roho yanjye. Ukunda Burundi sikumenya kubucapa, ukunda Burundi ukorera nka bucamfa. Udakunda Burundi cyane fu mukora gato, wizere nk'akanyegeri kateye umugeri beto. Hasta la Victoria siempre. Murakoze cyane.